Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Numunezero gusubira kuba namwe mwese bakunzi ibiganiro vya HTV, ndabaramukije, ndabaye kandi nikaze mu kiganiro c'abakunzi b'amahoro. Kiganiro abakunzi b'amahoro ni kiganiro mushikirizwa imisi yose nkaya mango, aho tubabwira ibintu bitandukanye bivuga ku nkuru nziza ya Kristo, na cane cane bikagarukana kuvuga icerekana ko koko turiko tuvuga amahoro aganza imitima yacu. No musi twabahitiyemwo icivugo kivuga ngo ni gute twoba abanyagihugu bo mu bwami bwo mwijoro. Aho naho tuza kubivuga mu majambo asanzwe, turizera ko mwemaza kudufasha kubivuga neza, agafasha umutumire wacu kubintumbero nziza, kandi ko namwe ko muradukurikira biza kububaka. Tukaba tumuhaye nikaze umutumire wacu Leonidas Ninyibuka kandi niwe yadutekateka, turanamushimiye kubona yitavye ubutumire bwacu. Nanje ndabashimiye kubona mwateye iteka mukantumira. Akoze kwita ubutumire bwacu. Tunatangura n'ikiganiro cacu aho tutangura ku kibazo cyambere kivuga ngo mbega iyo tuvuze abanyagihugu mu bwami bw'ijuru canke tuvuze abanyagihugu biba bisigura iki? Icambere mu mvuga isanzwe abanyagihugu mu Burundi bamwe bavuga bene gihugu, ariko byose igihambaye no kumenya ko umunyagihugu canke umwene gihugu kimwe n'umuntu ababa mu gihugu cambere. Bwa mbere rero kugira ube umunyagihugu bwite kama canke umwene gihugu, hariho icambere ni kujya karanga muntu imeze. Uba waravutse muri ico gihugu, vutse muri ico gihugu, hanyuma igihe cyose mu mategeko mberagenga ivyo by'ubwene gihugu canke c'ubunyagihugu, mu gihe uvukiye ahantu ku by'ukuri ubura umuntu atwaye aronse uburenganzira bwo kuba umunyagihugu w'aho hantu, kaba umwene gihugu waho. Rero icambere witwa Aristote we yavuga ati, ibyo tuvuga mu gifaransa ngo citoyen, yavuga ati ni umuntu qui habite une cité canke qui habite l'état, umuntu aba mu gisagara kanaka kiri mu gihugu kanaka. No kuvuga rero hariho ko umuntu abaho ubwa mbere, icya kabiri ikibanza bamwo kiba kiri mu gihugu, akaba afise uburenganzira. Aho rero icerekana ko umuntu ari umunyagihugu aba afise umwidegemvyo, aba afise ubungane hagati y'abandi, afise uburenganzira bwo kuhaba. Ikindi haba harimo ubuvukanyi, umuvukana mu bantu, akumva ati aba bantu turimwo turasangiye igihugu, aba turimwo turi kumwe turasangiye igisagara, hani wacu ndafise uburenganzira bwo gutembera, bwo kuja mu isoko, kwishira no kwizana. Naho kwishira no kwizana kenshi kiragoye gutahura, uko bavuga ngo uburenganzira bw'iwanje usanga bugira ahubwo wowe utangurira. Umva rero sinishira, wowe uravuga utigeraho nkaca kwishira no kwizana kiragoye. Mvuga no vuga ngo umwidegemvyo, uburenganzira, akumva yuko ari nivyo afitiye uburenganzira kuronka mu gihugu ciwe. Mugabe ikindi haba hari nivyo nawe ategerezwa gukorera ico gihugu ciwe. Hamwe rero nababwiye yuko ukavukira ahantu uburonse ubwo burenganzira bwo kuba umuntu wo muri ico gihugu, umwene umunyagihugu. Ikindi hariho ubunyagihugu uronka kubera wabisavye, ukabisaba tijewe ndi muri iki gihugu, siho navutse, naragishimye, narashimye imico yaho, narashimye imigenzo, none ndagomba yuko nanje noronka uburenganzira bwo kuba umunyagihugu waho hantu. Ico giho rero hari amateka bigenga, urabisaba. Ibihugu vyinshi babanza gusaba bati mbega ururimi rwacu uraruzi, ubwo imico yacu wayemeye, akaranga kacu wakemeye, uremera amategeko agenga yose igihugu cacu. Ivyo rero bakabigenzura babijejwe, hanyuma akaba umunyagihugu. No kuvuga ngo
hariho umunyagihugu kubera aba yahavukiye n'uwundi abisaba ababirongoye ababiseruka imbere y'amategeko akaronka kegurirwa ubunyagihugu bw'aho hantu akaba atahavutse kandi akagira bwa burenganzira bavuze ngo kwishira kwizana wa mwidegemvyo ukuronka ivyo afitiye uburenganzira kandi akagira n'amategeko nawe novuga le devoir ivyo ategerezwa nawe gukorera ico gihugu abamo. Merci beaucoup. Twashaka tuje tuvuga rero turiko tukire muri iryo jambo ryo gusigura ubwene gihugu, gusigura icari cyo kuronka ubwene gihugu, tuvuge ngo mbega biratandukanye ko twumva ivyo bijanye n'igihugu iki amategeko agenga isi biratandukanye by'ubwami bw'Imana. Biratandukanye cyane kuko ubwo bunyagihugu nakubwiye ubwa kare ibyo dutegerezwa hariho nk'ikori. Umuntu uri umunyagihugu mwiza uramenya ko icyo gihugu utegerezwa kucubaka, utegerezwa kubahiriza amategeko yacu, harimwo amategeko yo gukora iterambere rirama mu icyo gihugu, aho hariho nko guterera kugira igihugu gitera imbere, haba nk'imuvyerekeye gutanga ikori. Harya ikori ni uruhara runiniya cane, ni ikintu umuntu ategerezwa iyo agikoze n'igihugu gitera imbere mu bisanzwe. Rero ico kiraho. Hariho rero ubundi bunyagihugu tuhusanga mu ijambo ry'Imana guhera kera muri Bibiliya. Turabona ingene isi yagiye irabaho. Imana niyo yatanguye gushira umuntu mu isi nyagihe yayiba ko umugabo n'umugore ntibantu bari bwagwire, ariko n'igihe abantu bibagoye bakagira ingeso mbi hama bagahezwa n'umwuzure, Imana ikabahana. Harageze igihe Imana ikiduza ihanga rya Nowa ngo bagenda baravuka ku buryo baciye bagira amahanga kwiye kw'isi yose yagiye yamuka kuri abo. Rero guhera mu tanguriro ukageza mu gusubira mu vyagezwe, Imana iravuga ku gihugu no ku mwene gihugu. Abisirayeli nabo bari abantu Imana yatoye, itangura kubatora ihamagaye witwa Aburahamu. Iravuga iti we Aburahamu va mu gihugu ciwanyu. Yari asanzwe nawe nyene yari umunyagihugu, ari umwene gihugu ahantu iwabo. Hanyuma mugabo Imana imamubwira iti ngomba hunguruze, uve mu ico gihugu canyu, uve mu nzu ya so, uve mu muryango wanyu, uje mu gihugu nzokwereka. Raba rero ngene Imana muri Bibiliya yose, Imana ikuvana mu gihugu ikaguha ikindi. No kuvuga ikwatse ubunyagihugu bwo kuba nk'ikongo, irashobora kugutoraniriza iti bisabe uze unkwirikire. Umuntu agakorera Imana mu Burundi avuye ikongo agahava kabisaba. Naho rero ibi by'ubwami bw'Imana mu nyuma niho Aburahamu urazi ko yahavuye avyara Isaka, hama Isaka aravyara Yakobo. Yakobo niwe yaciye yitwa Isirayeli. Ni hanga ryabaye akarorero. Imana yagiye ibakurikirana kugeza aho bagiye muri Egiputa kubera ibicumuro vyabo. Bari bagurishije umuvukanyi wabo yitwa Yosefu, uravyibuka. Hamiti rero nzobavana mu gihugu ca Egiputa. Bunyagihugu rero ari umuntu w'umunyagihugu agowe. Ahantu bari bagowe muri Egiputa. Aho rero Imana ikibatekaniza iti ndabonye amagorwa yanyu murimwo, nzobajana mu kindi gihugu. Ibajana mu gihugu c'Ikanani. Imana yasezeranira ba Mose ko ari igihugu c'amata n'ubuki ciza kimeze neza. Ico gicapu rero kitwereka ko kuba umunyagihugu w'ijuru ni kuvuga ngo hari ahantu wabaye hogereranywa n'iyi Misiri canke Egiputa, hamagorwa h'ivyaha, ukavuga uti ibi bintu oya. Imana ikadodora idodora kuri esprit yawe, ku mpemu yawe, ikaje kugira iti kebukurabe origine yawe ni mwijuru. Va ngaho mu buja bw'ivyaha bwa vya Satani, nuze witwa umwana wanje. Uwitwa Paulo ni hacavuga mu ikete yandikiye Abakorinto 5:17 ngo uri muri Kristo aca bicare mwigisha. Urumva aravutse, aravukiye rero hehe muri Kristo, aca niho twitwa abakristo. Aho rero tuba tubaye abandi bantu. Hari ivyo duhurira ko n'abandi banyagihugu, bambara kutwambara, barasonza nkatwe, barakora ubuzi, baragira imiryango, barakorera igihugu. Mugabo hari indi banga ryo mu mutima ry'ukwanka icaha, ry'uko waravuye mu vyaha ukaja
mu muco w'ikimana itubwira ukaronka agakiza ahuba uronse iyindi identite. Iyo identite rero canke ako karanga mu Kristo ntikatwambura ijana kwijana kumwe twitwa nivyo twaravutse mu miryango kuko umuntu akizwa yaravutse, umuntu atavutse ntakizwa. Mugabo tuba turi abantu batandukanye nabo twari kera, kuko hari abantu bavukira mu miryango babahandwa, baraguza, b'inzigo, bafise amacakubiri, bigisha urwanko, ugasanga umuntu yavukiye muri ivyo kwikunda, kurya ibitari ivyo, umuntu anywa ntahaga akabimborerwa, aho yikunda kanka ababanyi. Mugabo maze guhura n'ijambo ry'Imana ukamenya ivyagezwe ca mbere c'urukundo Yesu yigishije ko dukwiye gukundishuraho Imana yacu, imitima yacu, ubwenge n'inkomezi, ahandi tugakunda bene wacu, ababanyi bacu. Ivyo umaze kubironka bikaja mu mutima, uba waravuye mu gihugu ca kera no kwiti ca Satani, ukaba mwinosi mugabo uruyundi muntu. Hariho ubivuga neza yitwa Petero, abivuga mu kete giwe rya mbere 2:9 avuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Wibuke madame ngende kino gihugu ibintu vy'amoko byisha abantu bagapfubusa, abantu bagasanga bishwa babo bari cyo bapfana, bagasanga bisha abantu bababanyi bofashanije bagapfubusa. Rero yumvire aka karanga mu Kristo dufise, ubu bwene gihugu canke ubunyagihugu bushasha bwo muri Kristo, ngo twebwe turi ubwoko bwatoranijwe. Nagira mbere nibutse n'abandi bariko baranyumviriza ngo umuntu wese azi ko yakiriye Kristo iki kintu acibuke. Imana ikivuga ngo mbere muca muba ihanga ry'abami n'abaherezi. Umwami ntiyapfa, umwami yarakunda abantu bamwegera akabafasha. Yaratanga ibintu, yaragira abakora ibikorwa ibi nibi. Natwe abo bantu tubana tuba turi magiriranire tubakeneye. Ati muri ihanga ryera, ihanga rero niryo ryaba mu gihugu abantu bashyiriweho kuba inyego yiharije kugira ngo bakwize ishimwe giye bahamagaye ikabakura mu mwijima ikabashira mu muco wayo utangaje. Mbere acavuga ngo kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kuba umuntu w'Imana rero nuko warakiriye Kristo, ukakira agakiza, ukaca wemera kugenda uko ijambo ry'iyo Mana ridusaba ngo tugende, tukagengwa n'urukundo. Kandi ngo ntitwari bwagirirwe n'imbabazi, ukagiba waragirirwe imbabazi, umaze kuzigirirwa ukaca zigirira abandi. Rero by'ukuri niho tuvuga mu ijambo rimwe ngo uri muri Kristo abari cyare mwigisha ibya kera biba vyaraheze. Kuba ibitubabaza bibaho biriho, mugabo tuba dufise uwo twitura ko yitwa Yesu Kristo, kuko ari we yadukije vyaha byose. Bibiri kitubwira ngo tumukorere imitwaro yacu kuko atubabara. Amen. Twashaka murakoze cyane kuri uwo muco muduhaye, murakoze ku majambo meza mutubwiye avuga ivyo abakristo abenegihugu mu gihugu cyo mwijuru bategerezwa uko bategerezwa kugenda. Twashaka tuje tuvuge ngo mbega Bibiliya hari ibintu ivuga yuko aba benegihugu umuntu wese yemeye Yesu Kristo ko ahinduka icare mu gishasha. Mbega arasubira kugenda nimba ndi umurundi, asubira kugenda nk'abarundi, dasubira kwemera ivyo abarundi bemera. Ni tandukanye hari entre umurundi w'umukristo n'umurundi atari umukristo. Byukuri ubajije ikibazo ciza. Mbere Kristo Yesu yadukijije, yaradusengeye ngira twone ntitwari bwabeho mugabe iryo sengesho rivigihe yasenze kugera n'ubu turiko. Yavuze ngo sindagusavye ngo bakure mw'isi, ngo ariko barinde wa mubi. Donc ngo bari mw'isi mugabo sabisi. Hariho rero ubudasa bw'umwene gihugu w'umurundi canke umunyagihugu w'umurundi. Ubwo budasa n'ubwaye nuko mbere nakubwiye nti hariho imico iranga umuntu afise umuntu umwene gihugu w'umurundi canke umunyagihugu w'umurundi. Kimwe reka nje mu mico y'abarundi, bavuga ngo nta utunga atagize gute ngo atiyivye. Bagaca bavuga ngo bagaca bavuga ikindi ngo uja kwihora wagenda yihoreye. Hariho n'imigani yonyene tuvuga, akavuga ngo umwongo umwe ngo wonza inyoni,
ayo n'amajambo ashigikira ubushirasoni no Umugabo. kwiba no kurenga ibigo ngo bakavuga ngo imfizi ntiyimigwa ibintu nk'ivyo rero kenshi bavuga ngo abarundi ngo turi beza. Abarundi ntituri beza tutamenye Yesu Kristo. Turi beza uruhande ko turi abarundi conyene, mugabo umuntu avuga ngo nta utunga ativye ni watumye ngira ngo nubu bukene bukiri mu gihugu ahaca yiba gose ngo azotuga kubera yivye. Abantu barenga ibigo bakajahe. Rero umuntu amaze kwakira Yesu Kristo, ivyo vya kera by'imico mibi yose abarundi bajamwo, ivyo hagati y'iyo migani ndakubwishigikira ivyaha hariho n'imigenzo yuko bandwa no kuraguza. Baca bavuga ngo Imana irafashwa, mugabo Imana twayifashije iki kubona turi ngaha? N'ubuntu yatugiriye. Abakatolika bavuga ngo ni nema. N'ubuntu Imana yatugiriye kugira ngo tube turiho. Rero by'ukuri abarundi agatima ko kwihora mu mitima yabo kariyo, mu mico yacu vyari vyemewe. Imwe baravuga nyene kuko ari kugwana, ari kwihora, kwiba, kwidagadura mu bibi. Ico rero sindagikunda. Mugabo hariho bimwe nibaza biri mu kantu bitagatima muntu, conscience. Uko Imana yaturemye twese yarashizemwo akantu ka eternité, kuko Imana yadusha ako gatima muntu nako Imana yatubikijemwo, ku buryo umurundi naho abatakijijwe akoze ikibara bimenya akicuza. Aha rero haba hasigaye ko Imana ikora kwiyo mpwemu yawe ija muri vya ikakanguka, kuko birivuga ngo mpwemu w'Imana yabwiririkanya na mpwemu wacu ko turabana b'Imana, kandi niko biri. Mu bisanzwe abantu babi abingwano bafata kapitale. Natwe rero kapitale yacu ni impwemu y'Imana yifashe tuca duhinduka. Yesu abatunesheje akatwigarurira tugaca tuba abiwe. Muri ico gihe rero hari ibyiza by'abarundi no bivuga ivyo obishigikiye kuri Bibiliya turabishigikira, nko gusuhuzanya, gufashanya, kubaha umusaza, abantu ko bari umwe, ngo abantu nimagiriranire, ubugirigiri bugira babiri. Hariho ibintu byo mu mico w'ikirundi usanga ari vy'abakristo, ari vy'abakristo. Ivyo rero niko yeke bisa n'ivy'abakristo, nuko n'abapagani Imana bose bafise origine y'abantu bose bava ku Mana. Imana yahumekeyemwo impwemu yayo mu muntu. Nico gituma kaya gatima k'impuhwe z'abarundi, kaya gatima k'ibikogwa, kuvuga uti uwo muryango wacu ntiwoba ko umugayo, reka dukore ibi bikogwa twiteze imbere tuba abantu. Ivyo ni vyiza. Mugabe ivyo rero naho tubikora nk'abarundi tutarakira Kristo Yesu Kristo, ako karanga mutima canke ubwo bwene gihugu bw'ijuru, novuga ngo abajejuru, nukuri ako kantu kaba kabuze cyane. Rero ni hamwe umuntu usanga ari umurundi yaronse indero nziza, akora ibikorwa vyiza, mugabo imbere y'Imana ntaho vyandikwa, kuko Imana yandikira ibikorwa abana bayo. Hariho abantu rero benshi biruhisha n'ibikorwa, kuko birivuga ngo ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera. Aho ni mu Banyefeso 2:8-9. Rero utemeye ubwo buntu Imana yatugira ikaduha Kristo ngo agukize, urashobora kuba umurundi uvuga ngo ukora ivyiza, mugabo ntaho vyandikwa. Nico gituma benshi umubwiye uti akira umwami Yesu, ngo je nta vyaha nkora, ntawe ngirira nabi, ntawe niba, ni vyiza, mugabo hariho kwandikwa. Mbe ntimubona mu Burundi iyo umwana avutse hariho baca bagenda kumwandikisha muri komine etat civil? Niko biri ni mugakiza. Iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo ngo n'umukiza w'ubugingo bwiwe, Imana iramwandika izina mu gitabo c'ubugingo. Rero kujya ko kuri karanga muntu habaho igihe wavukiye, aho wabaye, so ninde, mama wawe ninde, naho Imana wamaze kwemera ni data wa twese ahoraho, niyo yampaye Yesu Kristo. Sinkigenda nkuko abanyavyaha bagenda, ndi umwana w'Imana. Bibiri yimbwira ibi ijambo ry'Imana bikubwira ucu bikora uko nyene. Nico gituma rero ubwene gihugu canke ubunyagihugu bwo mu Burundi hatabayemo ikorwa Yesu akoze mu mitima ngo aduhindure, ntibishobora guhimbara Imana 100%. Kugira duhimbara Imana nuko tuyizera, twizera Yesu ngo n'umukiza w'ubugingo bwacu, kuko Bibiri tubwira ngo Yesu niwe yavyivugiye muri Yohana 14, ni jewe
nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ushika kwa data ntamujanye. Urumva rero abenegihugu bo mu Burundi turabifuriza kukibamwe amahoro mugabo niyo batakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bazokigumamwo bazozukira ibimaramare n'ibitetegwa, kuko mu Barundi bavuga ngo agapfuye kabazwa ivu, ariko twebwe dufise ubunyagihugu canke dufise akaranga mu Kristo, akaranga muntu k'ijuru, tuvuga ngo urupfu ntirufise ijambo rya nyuma ku bantu bakiriye mwami Yesu Kristo. Nta ruboyi rugifise, nta n'uruboyi rugifise, kandi hazoba igihe mbere urupfu tuzorutwenga tuti mbega hamwe wagira ngo twaye abacu uri n'insinzi yawe irihe, rwa ruboyi rwatubabaza ruri hehe? Rero uwo niwo munezero kabisa dukwiye kugira, abantu bazi ko uwo mwami Yesu yatubambiwe amaraso yiwe akatwoza ivyaha vyacu vyose. Amen. Nkaca mvuga nti rero uwo muntu rero afise karangamuntu y'ijuru, Imana yamushize mu gihugu, aho yamushize ategerezwa kuba umuco n'umunyu, ategerezwa kubitara. Mu kubitara so gusenga vyo nyene no kuririmba no kuzura ubushobozi no kuba umukristo nyene, ibikorwa navyo nyene bijambo. Niko Yakobo avuga ati ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Imana irashaka ko duteza imbere aho tubaye. Imana irashaka ko aho tubaye hatarangwa inzara, kuko aho inzara yazanywe n'icaha. Karisi wagenda ugaca wamura ivyamwa igihe Adamu n'Eva batari bwacumure, hamaca baca babwirwa ngo iyi si izobamira imikere n'ibitovu. Rero iyo ukijijwe uburi caremwe gishasha, Imana igomba kwahura ibintu vyose bihindura bisha. Uwigukiga neza, udatirisha, ukora utunganya amafaranga ukayatunganya neza nk'ayatari gwawe, ugatungwa nayo uhembwe. Nimbura umurimyi ukarimuti hamwe Imana hamwe Yesu yoca hayoshima ati uwo muntu ariko aratanga karorero, ariko arasubiza isuko Edeni yari imeze kera. Nimba ari umuvuga butumwa akabuvuga nkuko wowe no munsi ubuvuga hama ntuzosubire. Nkubu ndagiye ndiko ndabwira abantu ni nukuri abarundi bene wacu, umuntu afise akaranga muntu k'umurundi, afise ubwene gihugu bw'umurundi canke ubunyagihugu, nukuri anezerwe turi mu gihugu ciza cyane. Twe turagishimira Imana, nico gituma twe nawe tuba muri kino gihugu. Rero mugabo niyatizera Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwiwe, uyo muntu emwe abandi bazozukira umunezero babana na Kristo yaducunguye, ntawe azoba azukiye umuriro ibimaramare n'ibitetegwa. Iyo sico si icifuzo cacu rero kuri ibiganiro cacu. Abo bantu Imana yaduhaye ngo dusangire igihugu, ico duha tukazosangira n'ikindi gihugu cyo mwijuru ciza. Rero hatari inzara, hatari ingwano, hatari inyota, atabitoro tuzobura, atakintu na kimwe aho abantu bose, nta n'amatara regide tuzobura. Tutirigwa Bibiliya ivuga ngo abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace, ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Bible pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.